Kwigenekerezo rya 28 Rusama uno mwaka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanye wiwe na bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka yarifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba na zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu bikorwa byo kuvanga umusenyi urukeceri n'isima byo kubaka ikibanda cy'isoko ya kijambere yo mu Rubirizi. Mwijambo yashikirije abene gihugu bari bitavye ivyo bikorwa Nyeniteka Sinzohagera yarabakeje kuri urwo rwubako ruhambaye batanguye. Yabahamagariye kubungabunga iyo soko no kubandanya batunganya imigambi izobateza imbere. Yashikirije ko inama nkenguzamateka igiye kuzoshigikiza urwo rwubako intererano y'imifuko 100 y'isima. Yabasavye kandi kuba bararetse gufungura inyama z'inka, impene n'intama mu ntumbero yo kwikingira ikiza c'ingwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift muri kino gihe yibonekeza mu gitungwa c'inka kandi ishobora kwandukira n'abantu. Kubakeza ingene mwiyumviriye kubaka isoko ntiyi abene gihugu kugira ngo nanone muri kano gace mbere no komine abene gihugu baronke isoko hantu kugira ngo bashobore kutirwa barafata amatagisi bagenda kwa Siyoni bagenda mu izindi soko kandi gahana gushobora kwatunganya mu kubaka isoko. Haba kuyivyo banyakubaha bamusande muri hano tubana y'ukura n'ibindi bikorwa by'iterambere. Iki ni kimwe mu bikorwa by'iterambere utegereza gukora kuko izi nyubako rusangi isoko n'inyubako rusangi nico gituma dukengurutse cyane kubona bene gihugu mwitabira kuko ni inyubako rusangi isoko ni gwanyu isoko ni ya leta ni twebwe twese abene gihugu. Itungwa yaravuze yuko hari barateye itungwa na cyane inka aho mbere banasabye yuko twobanza guhagarika kurya akanyama kuko hari iyo ngwara iyo irandukira abantu. Ngira mwarabonye ku marezo sosiyo ko hariho ibice bimwe mu ntara zimwe batanguye kuza barazihamba uko zafashwe n'iyo ngwara. Ndazi muri komine Mutimbuzi hariho amararo atari make nagomba by'ukuri sabe nyakamusanteri ico kintu tucitwararike kugira ngo abene gihugu bacu ndazi ngati bakunda akanyama mugabo mwihangane mubanze munyingishe tubanze tujye ibiharage tujye nirengarenga n'intore rero mwihangane kugira ngo ico kibazo kijanye n'iyo ngwara yateye ivyo bitungwa ntiduhabe dusanga abantu baduheze ko kuko iyo bariye inyama zafashwe n'irya ngwara zishazandukira abantu basanga rero amagara y'abantu arasinzikariye. Icyo tucitwararike dusubire mu ikarema murazi mu ikarema ntibajya inyama dusubire mu ikarema tubanze turindire gushikaho ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bazosubira kutubwira yuko iyo ngwara yameze n'ihagarara.